abakobwa buno munsi n'abantu tuguma twiteze ngo hariya ngo umusore ngo ariko ararondera hari kandi kantu rero uza wumva ngo je ngo nkeneye umusore ngo yarondeye urumva wowe uri umukobwa uricaye ngaho ntaco uriko urakora mugabo uraho onye ngo urumva ngo sheri wanje ngo azokora wayi azorondera. Burundi twe twarasizwe n'amajambere ukamenya ko ari fumbire kirumara cyane kwisi ndimwa yimbuka ku rugero rwaho ibaze ifumbire uyikoresheje mu murima wawe ushobora kwimbura inshuro zitatu canke musi gato ivyo bahora wimbura urimishije izindi fumbire. Guha abajene akazi kandi igafasha n'abarya abantu bafise amatongo kugira ngo biteze imbere bashobore kuronka umwimbu ku rugero rushimishije. Uyo Madame Rose yabivuze ati iyo uriko urakoresha iyi fumbire urimbura inshuro zitatu canke musi yaho gato mugabo hari hakandi nongerako urimbura inshuro zitatu canke zirenga kuko yonyene uriko urayikoresha aho hantu yikoresheje uyu mwaka ku wundi mwaka uca wimbura ibisumba ivyo wimbiye ku mwaka. Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko mumeze neza aho ari ngaha mu Burundi cyane mu byo hanze kuri micro muri kumwe na Benishu kuri kamera turi kumwe na Pasiplo turi mu kiganiro kora kugejo tuvuze kora kugejo tuvuze dukore cyane ejo hazoza tuzoye duteye imbere. Uburundi rero buri mu nzira y'amajambere mu 2040 buzoba buri neza neza mu nzira y'amajambere mu 2060 buzoba bwashikiriye iterambere riramo byose nibishobora gukunda tudakuye amaboko mu muzu ngo dukore tudashize ingufu hamwe tudahanahanye ivyimviro tudashigikiraniye byose rero nitwo bishikako. Nico gituma rero TV hayihangiro ryo kugendera bene gihugu mu kubashigikira mu kubatera intege mu bikorwa bitandukanye aba bari. Umunsi rero n'umunsi udasanzwe ndi kumwe n'abubahwa batatu bo muri company Green World mu Kirundi isi itotahaye. Turi kumwe rero murumva ko twamaze gushika mu burimyi twaragendeye benshi batandukanye aborozi abadandaza abakora mu mahinguriro atandukanye ndibaza nawe nimba waradukurikiranye urafise icigo wakuyemo ukaba ucishaye muhira utararondera ico ukora nukuri warasizwe n'amajambere. Aho twagiye turagenda baguma bavuga ngo karibu abadafite ivyo bakora ni muze dushire ingufu hamwe ni muze dufatane umugongo ni muze tubafata ukuboko namwe mushike aha twashitse ukaba rero utarabarondera ukaba utarakura amaboko mu mpuzu nukuri ntituri kumwe. Ubu musi rero ndi kumwe n'ababuha batatu baraza kutuganirira ivyiza by'iyo company baraza kutubwira ingene ikora ariko imbere ko twinjira mu kiganiro nyezina nababwiye yuko cyane ikorana n'uburimyi kongera igakorana n'ubworozi. Aho rero maza kutubaza ati bimeze gute iyo company ga bimeze isanzwe bararima ko mbona abashajije bari mu gisagara ca Bujumbura baberewe bambaye dupira twera ati kumenga sabarimye baraza kubitubwira nabarimyi no mwanya ntitwashitse kuri terre byabaye ngombwa duhurira ngaha ariko ejo canke hirya yejo turashobora gushika ku mirima bakatwereka ingene biko biragenda ariko rero ntuje kure ugume hafi n'umwanya wawe ntibigucike ivyo baza kukubwira washaka kubitura ukeneye agafumbire ukeneye ko bakwinjiza aho bakadandariza ukeneye ko bagufasha ibicanke biriya bari kumwe nacu rero ntuje kure kandi abakira banze bidondora umenya ati two tuyagana bande ni bande bari ko baratubwira ivyo bintu ndabakiriye reka mpere kuri yambaye umupira wa rouge ari hafi yanjye turakwakire muri Roy TV. murakoze cyane kumpa karibu ikaze iwanyu kugira ngo tuganire kubyerekeranye na societe Green World. Amazina yawe kwitande? Nitwa Niyiragira Marie Rose bakaba bandi cyane kwizina ry'itazirano rya Shurwe. Nkaba ndi umunywanyi wishira hamwe Green World Burundi. Ego bamwita kwizina rya Shurwe akaba ari umunywanyi wi company Green World Burundi. Turakira sister wacu nawe namwe babita bande? Amazina yanje nitwa Twiginimana Alice. Zakatwe amazina yanje nitwa Twiginimana Alice. Abenshi bakaba banze ku izina rya Caremwe Gishasha ariko amazina y'uso n'abavyeyi ni Twiginimana Alice. Murakoze cyane karibu kandi muri Roy TV turabakiriye namwe mwitwa bande? Murakoze cyane banyita Engineer Vyumvore Apollinaire nkaba ndi umwe mu bakora muri societe Green World mu bajanye no kudisibwa ifumbire bita nitrite.
murakoze cyane tubashimire cyane tubakira kandi no muri Roy TV kaze muri Sanze kaze muganira abakunzi bacu ba Roy TV ivyiza byo company yanyu kugira ngo jaho bukera babahurumbira ari benshi kandi mubateze n'imbere nababwiye rero ko ari ikora kugeje muraza kwibaza ati none abo bose ko bicaye ngaho bimeze gute nababwiye basanzwe ari abarimyi kandi basanzwe ari n'aborozi ariko bakijambere no kuvuga ushobora kuba uri umurimyi uri kuradukurikira uri mu mihinga itandukanye ugasanga urarima amahegitari n'amahegitari ashika 8 ariko ukitega umusaruro ukabura mbere ugakoresha abakozi benshi ugakoresha inovuga imbuto irobanuye imeze neza cyane ariko ukarindira umwimbu ukibaza mbega none bimeze gute benshi basigaye barambe basigaye bavuga ko isi itakimera ariko ugasanga ni kubera basigwa n'amajambere ntibariko baramenya mbega isi imera habaye iki mbega isi ndimwa bayitegura gute turi kumwe rero n'aba basa nk'ababimenyereye ari nabo bagira badufasha kugira ngo ejo aho bukera no batangura kurima ntuzorime ngo urimarime bari ngaho kugira ngo badufashe batubwire akabijya bakoresha kugira ngo bagire imirima myiza batubwire ingene ibintu byose babitegura turahera kuri Marie Rose bimeze gute iyi company yanyu ikora gute ko twabonye mufise imirima myiza ko twabonye ibintu byose bipanze neza mbega mwakoresheje kugira ngo mugire imirima isakuye murakoze cyane ijya mirima mubona ndazi mugwa muyibona ku ma stati ku ma profile ibintu bigiye bitandukanye n'ama video postinga ni fumbire ni tripla idandazwa mwishira hamwe ryacu ari societe Green World Burundi kubera ni na internationale burya no kuvuga igikora mu bihugu bigiye bitandukanye ibihugu bimaze kuba ari byinshi mu Burundi twe twarasizwe n'amajambere ukamenya ko ari fumbire kirumara cyane kwisi ndimwa yimbuka ku rugero rwaho ibaze ifumbire uyikoresheje mu murima wawe ushobora kwimbura inshuro 3 canke musi gato ivyo wahora wimbura urimishije izindi fumbire urumva ko ari ikintu gikomeye imbere ko twinjira mu kiganiro hari amafoto atandukanye yanyeretse y'imirima yiwe y'ibigori imirima y'imiceri imirima y'ibiharage eka no kuri sagaseseshwa rumuri ndabonye ari imirima iteye igomwe imirima nawe wibonye wo kwipfuza iyo fumbire turifuza kumenya mbega none iyo fumbire hamwega muri company canke nabene gihugu muri rusange natwe muraduha biba bimeze gute iyo fumbire rero ihabwa bose kubera societe nyamba izanye ifumbire ni nka kujya ubundi muntu yogenda mu gihugu cyo hanze akarangura ibi akabizana bivanye n'ico bije gukora natwe tuyizana kugira ngo ifashe bose ihabwa bose habwa umukuri habwa umuto umurimyi wese arayironka n'umworozi arayironka kubera irakora no kubitungwa rero uwo ari we wese turamuha ikaze na karibu tumuhereza iyo fumbire ni tripla tuyita ni tripla tugushimire cyane turifuza kubaza ikibazo kimwe canke bibiri imbere ko twakira uwundi muvukanyi wacu twabonye ari fumbire isa nk'iriko irabica bigacika turifuza kumenya mbega none ikora ku biterwa byose ikora gute kugira ngo ejo abantu nibabitura bamenya ati nimba ngomba ndimu biharage nimba ngomba ndimi biraya eske ndayikoresha nke iratandukanye ni tripla yonyene ikora ku biterwa byose biba bimeze gute no kuvuga ni tripla ni fumbire yikwije ni fumbire yikwije irimo bimwe bita ishwagara bakoresha engrais chimique kuko ni bio irimo bagara imbura totahaza irimo byose irikwije irima ku biterwa byose emwe nubwo kenera ishugwe uri pomfye ko iratagata ucubibona nawe ikora ku bintu byose turima mu Burundi byose ibiharage ibigori imyumbati ibintu n'igiti civoka n'ivyamwa ikora kuri byose rero bayihurumbire kubera bamaze kuyimenya yo nta yindi yo kwigera koresha benshi bariko barayimenya turiko turagaragaza kuyimenyekanisha hose mu gihugu cyose bamwe baramaze kuyimenya ariko turifuza ko nabandi bose bayimenya kubera ni nifumbire igwira cyane mwakabonye ka gacupa n'akaritiro kajya urazi ko keza inusu y'ihegitari kandi rero nta kindi kintu bizoza kugusaba umaze kuyigura wewe urihereje kiretse gusa iyo ufise umwavu w'ikirundi ushobora gucanga yego nta yindi fumbire bikorana iri kwica tugushimiye cyane Marie Rose uraheje kudusigurira ivyiza biri muri no ni tripla
turakenera uno mushinga ntahe nawe aca dusigurira ibijanye n'iyo company kugira ngo uriko aradukurikira nimba yumva iyo company ari nyabagendwa nimba yumva nawe yoza kifatikanya namwe usibye no kuja kugura gusa twumva ingene ibintu bipanze twumve ko ahantu hashoboka twumve ko batadusamana nzeka tumwakira no mushinga ntahe nawe atubwira ibijanye no company twakwakiriye muri Roy TV turifuza kumenya company yanyu ikora gute company yanyu isaba iki kugira ngo umuntu abunwanyi wanyu turashaka mu umuco ego murakoze cyane hama iyi societe Green World nkuko mwagiye murabivuga ni isi itotahaye mu kirundi niko bisigura rero iyo si itotahaye irafise guha abajene akazi kandi igafasha nabajya abantu bafise amatongo kugira ngo biteze imbere bashobore kuronka umwimbu ku rugero rushimishije uyo madame Rose yabivuze ati iyo uriko urakoresha iyi fumbire urimbura inshuro zitatu canke munsi yaho gato mugabo hariho kandi nongerako urimbura inshuro zitatu canke zirenga kuko yonyene uriko urayikoresha aho hantu yikoresheje uyu mwaka ku wundi mwaka uca wimbura ibisumba ivyo wimbiye ku mwaka umva isi iguma iryoha ku buryo bw'uko hazogira n'igihe yafumbire urasubira kuyikoresha isi yasubiye kugarukana akanovera usange imeze nka kera kuri ya masi y'abasoko rero muri societe Green World hariho ico novuga bita frais d'adhesion iyo frais d'adhesion rero ica ifasha wa muntu afise ya matongo manini kugira ngo azoze aragura yafumbire ku rugero rworoshe ni nkuko novuga urabona nk'umuntu akora muri mu buzi bwa fonction mutuelle baramuha mutualite kugira ngo agiye kwivuza yoroherwe ivyo rero birafasha cyane iyo wungiye muri societe hari amafaranga bagusaba make cyane ni sase nka 5000 ayo mafaranga rero uyatanze ifumbire uciyigura kuri prix normal kandi bawemerewe no kuyirangura uyishira abanyagihugu rero twebwe abajene kuko dushaka turaronka ayo matongo manini ivyo bindi byose kugira ngo rushoye kugira kwiyegeza yafumbire turi hayo frais d'inscription ayo sase nka 5000 hama chanda ndadistribuwa yafumbire iyi fumbire ukunda yidistribuwa kuko ya mafaranga narishe muri societe vyitwa ko ndi umuranguzi jewe societe ifata ko ico kintu mpaye umunyagihugu ndanguye rero wewe ubufise ya mirima myinshi ndagutumirira kuza kuri ayo mafaranga sase nka 5000 kugira ngo uzoze urarangura ya fumbire yawe kuri prix normal canke ari akantu uje gutora kugira ngo uze mugakoresha agafumbire muri wa murima wawe bakugabanye rero wa mujene nawe acaronka za advantage kuko nimba yihaye naka tarinjira muri societe nayo iragaruka kamuhemba usanga ntabyo kwigura daguronka akazi ngurondere ngo akazi ngo muri leta kuko ariko arayikoresha ku mafaranga make muri ya mirima yiwe ararima atama defense menshi imutwe ko bamugabanirije arayiha umukiriya kuko uwo mukiriya arashobora kumubwira kwinjira ntabitahure aho araronka les avantage rero iyi societe novuga ko itungishije abajene jewe ubwanje novuga ko nishingiye timwanyaje ukuje mu mbona ndabona kumenga nacari umujene ariko nabonye ndambaye kariyase mugabo maze nkwije umwaka umwe ngize mariage ndafise n'umwana asha ni inkumi imaze ukwezi n'imisi nk'indwi imisi mugabo kugeza ubu ngira manze nongeye kwa kandi kantu jewe ndi n'umunyeshuri muri master kuko ndiko ndakora bino bintu nta mwanya bintwara kenshi ndabikora kuri rezo sosiyo rero jewe ivyo byose nkora kuri rezo sosiyo birampa amahera ku buryo bw'uko sanga ya mirimo yiwanje itaye kirataka kuko ndiko nadanze yifumbire ne fata ko ari nko kuyikonsuma ko nagenda yikonsumira iyo nakoresheje mu mirima yiwanje niyo nahaye abanyagihugu sinshobora kubura ku kwezi omwe 7 miliyo ivyo nikoreshereje bara societe rampe mako ni societe internationale yamuka mu gihugu cy'Ubushinwa iyo Ubushinwa rero baravuga ati naka engineer Apollinaire yaguze ifumbire yakonsumye ifumbire rero ko yakonsumye kuko yakonsumye ifumbire ingana ukuntu reka rero tumuhe akantu donc nonga ko ari nka prime d'encourage urumva rero babajene wa mujene yarabuze icakora acata akazara turi agafumbire agakoresha mu mirima yiwe naho kwa karima gatoyi arimbura ku rugero rw'uko kuko ukoresheje ifumbire ushorera mu bihugu byose donc isoko internationale ivyo wimbuye ushorera kwisi nzima nta ugutangira
ni ifumbire kama, ifumbire biologike wemerewe gushora ibifungurwa vyawe aho isi igarukira kandi babivuze Roza ko iba n'ingaburo ku bitungo. Uyu mukobwa Alice arafise inka akunda kuyihereza kuko nawe naho ari umujene nayibonye ndanabongerere ko yavuze ati umuntu azoza kumukara cyari inkumi no kuvuga atazanye zanka zishobora kurya iyi fumbire ngo nukuri ntazova muhiri wawe. Murumva yuko yamaze kuvyigarurira ari ibintu ashingiri naye cyane. Tubandanye arafise inka vraiment nziza cyane kandi si wenyene abo duha iyi ngaburo bose ari n'ifumbire tuyita ifumbire ngaburo. Baratubwira ko vraiment bariko barabona umwimbu ku bitungwa n'umwimbu mu vyo barima. Donc nuvuga ko arakarusha. Rero twega abajene no bahamagara bose kwinjira mu societe Green World. Ayo mafaranga ni make cyane kugira ngo bashobore kuronka ubwo burusho kuko je novuga ko bingejeje ku ntambwe ishimishije. Jewe nkiheza amashuri nari matene nzokora iki? Mugabo nca ndonka Imana ica inyereka ahari amaatu ahantu ushobora guterera imbere kuko sport nashobora kuronka 7 miliyoni ni bangahe bashobora kuyaronka meme n'abantu bake mugabo kuko mfise effort ndaja ku ishuri ngiye ku ishuri ndafise aga telefone ndakiriye amagroupe WhatsApp muri haga telefone nkashiramwe abantu nkabigisha iyi fumbire barizana ntabansanga ku biro uwo munsi ntagiye ku ishuri abandi nkabarungikira mu ntara za rugo. Ubu rero turiko turaguza n'amastock twe n'aba bakobwa ubona kugira ngo bose bazoze barazitora mu ntara barimo. Murakoze nibaza ko nogiza ngaha abandi bunganira. Tubashimiye cyane mbere ko turangiza reka tukubaza kujambo kamwe. Uratubwiye yuko mu mwaka uheze ariko wagirirwa ubuntu n'Imana ugashinga urugo rwawe. Turifuza kumenya ariko aradukurikira imisore cyangwa inkumi bega none washoboye kuba ku rugo rwawe washoboye kugera kugeze kuno munsi bivuye muri no company nta tundi wakora ahantu handi bimeze guturashaka muduhumuje. Ego murakoze cyane. Jewe nkiheze ishuri nari nsanzwe norora. Ntanarima kandi sinarima kijambere mugabo nararima ivyi wanje. Rero hacaza umugenda mbwira ifumbire ca ntangura kurima nkoresheje ifumbire. Novuga ko namahera y'inkwano narakuye mu ifumbire. Namahera y'inkwano narakuye mu ifumbire. Rero gushika ubu ndagaburira umuryango mu ifumbire mu business mu societe. Ugasanga ndiyubashe nta kumara marashitse mu rugo aravuga ati nakari n'ijambo kuko anitunganije no ku mufuko. Tugushimire cyane twakire uno mwigeme nawe atuganirire. Alice nawe turakwakiriye kugira ngo ugire icyo tubwiye cyane cyane inkumi ziko ziradukurikira no munsi ziri muhira zirindire ko agafondo te agaciro arishe rwabo barungikira kumega buri kimwe cyose ariko we mu gihe upambana wumvise company izanye byo gukora uba washitseyo wumvise ibyo kudandaza wumvise ibyo korora hose uba wagiyeyo bega none nake kajambo ubwira abakobwa ariko baradukurikira uno munsi bagise bya byimviro ngo oyaha ari abakobwa uno munsi baje kugira ngo uje ngwi wanje nguri kirubakwa uyo ngo uje kunyishinga ngo ushaka gusanga umunga zo ntwara ngo reka se umusenyi hari abakobwa bakivuga ibyo wone. Rero turashaka kugira kajambo babwiye kugira ngo dukora amaboko mu turi benshi kugira ngo ejo hazoza hazobe twateye imbere. Murakoze cyane. Jewe cyane cyane ngoma mvuge ku bajene bose sinovuga ku bakobwa bose bonyene cyangwa mvuge ku bahungu gusa mvugira muri rusange cyane cyane abajene. Abakobwa buno munsi n'abantu tuguma twiteze ngo hariya ngo umusore ngo ariko ararondera hari kandi kantu rero uza wumva ngo je ngo nkeneye umusore ngo yarondeye. Urumva wowe uri umukobwa uricaye ngaho ntaco uri kurakora mugabo uraho onye ngo urumva ngo sheri wanje ngo azokora wayi azorondera wowe uri kurakora iki? Mwabajene murabe ibihe tugezemo. Igihe tugezemo si cyo kwicara urindire ngo urumva ngo umugabo wanje ngo azogenda akore kubera ikumugimitse. Imana yaguhaye ubwenge ubukoreshe. Umuvyeyi yarakwigishije amashure yawe uraronka ubumenyi. Ubu wicaye urindiriye ngo nzoronka akazi ngo muri leta. Mbega leta ubonye abantu tungana abanyeshure bose bariko bariga amashure
ubona yoronka ubuzi mwese bahaye ngo mushobore kuronka ibintu bizotunga umuryango wayo. Rero ikintu nobasaba mwabakobwa mwe namwe mwabahungu mwe twirirwa turasemerera mu magroupe WhatsApp ku biganiro bitandukanye ati societe Greenwood ikirakira abakozi. N'ikindi congeye ko nihamagara abize gusa ushobora kwiga bikanka. Greenwood irahamagara umuntu wese gikuru nuko ubufise mu mutwe iga kubona kure umenye ati mbega inosi igeze hehe. Wowe waje Bujumbura uje kuri universite cyangwa uje kwirindi shure kanaka. Umuvyeyi nimba usubiye muhira ugiye muri vacances ntugende umutega amaboko ngo urumva mama ngo ntekerera aja dopos uya yironderere wewe nyene kubera yaraguhaye ubumenyi donc niwe yabuguhaye ahubwo nawe ico wokora iga strategy zose zishoboka kugira ngo mu gihe utararonka kakazi ka leta nawe ubwawe wironderera ikintu woshobora gukora gishimisha umuryango wawe mbere n'abandi batoya bawe ubazamure ubageza ahandi hantu. Rero je nkuko babivuze ndumworozi w'ibitungwa zibure no kurima ndarima rimwe rimwe kandi nkoresha uno mwaka. Jewe wa muhungu uri kurandaba ukaba wicaye urarindiriye ngaho gusa. Hariyo n'abahungu bafise ingeso urumva umuhungu akaba yicaye ngaho ntari karakora akaguma avuga ngo jewe nguri umukobwa ngo udafise akazi ngo sinogutwara ngo kubera ngo ibintu byarazimvye. None byarazimvye wowe uri gukora iki? Uri gukora iki kugira ngo basi cya kintu cyazimvye kugira ejo ibe yose kizoja ushobore kukigura atabwoba ufise. Kura amaboko mu muzu ukore zibure utegurire kazoza kawe umwana uzovyara ejo kuko ejo nuvyara umwana nivyo wokaba mbere ufise ako kazi uno munsi umushahara uronka kuri ako kazi ka leta usanga ari mutoya cyane. Ugerageje kuraba amafaranga ukura muri uwo mushahara urariha inzu urariha déplacement urafungura yega ibintu biriko birazimba. None mu gihe biriko birazimba ega Imana yakugira ibako warosa ako kazi nibyo kubera ko ushobora kubona ikindi kintu woshobora gukuramo amafaranga nubwo yoba make kibi igihumbi ari cinjiye gifise akamaro. Ahubwo wowe wabyumvise ushobora kubyumva umuntu ariko arabivuga ukwibaza yuko umengo n'ubusuma. Uwo muntu ugira ibako ukaronka umuntu akubwira business kubera mwino misi burya kugira uronka umuntu akubwira ibanga ry'akantu kari gashobora kukwinjiriza amafaranga ni bake. Ahubwo mwegera umubaza ati none bikorwa gute hanyuma uwo muntu nawe akugurukire akubwire bikora uko. Ikintu rero kiriko kirica ugwaruka gubu aho gukora iterambere canke bavuga ati bafate decision baca umva umubwiye umugambi acatangura gukarikira ko sinisi za tangente nk'uko urumva akaza gushiramwo ibiharuro byinshi akaza kumva umengo bya bintu mubwiye ntaco bifashe. Urumva avuga ati nimpanguhe namenye yuko ubuzima buriko burazimba. Mutama nyakubahwa perezida wacu yaravuze ati telefone mu gihe uyifise utari kuyivyaza umusaruro iyo telefone nta kamaro ikumariye. None ga wa mujenewe telefone urayifise ngaho uri kuri fotora amafoto urapostinga niyo page yawe uri nta nuko uri postinga no kuri page yawe basi uvuga ati zonyinjiriza nukugira uheze umunsi gusa. Umuntu arakubwiye ati burya rero hari hakazi ushobora gukoresha telefone yawe kugira ngo uha amakuru uri Bujumbura kugira uteze imbere ya ntara yiwanyuvamwo mu kubabwira amajambere ahageze. Wowe uciye wirabira hiye ese nirihe terambere uri kurazana mu gihugu cyawe? Mbega umwana wawe azovuga ati muri ya myaka ni igiki yakoze ko bavuga ngo yari kariga ngo kaminuza cyangwa uno munsi
ni ikihe kintu amaze gukora. Rero sosiyete yacu Green World irahamagarira buri muntu wese, jewe ndiko ndakarira ugwaruka cyane cyane kuko nibo mbona umengo barasinziriye, ntibariko barabona aho ibihe bigeze, naho gukura amaboko mu mpuzu tugakora tutaravye ngo mbega ngumva mu muryango umeze gute. Hari habitwaza rero imiryango bavamo bakavuga ati jewe mva mu muryango kwa naka yaranditse izina, urumva rero ibyo onye sinobikora. Urumva je ko ndabikora ninda sumva pressure. Okay, bandanya naho nyene je ndiko ndabikora, wanashaka mbere nubwo ndiko ndabikora ntabwo ndabikora byonyine, sanze afise ubundi buzi nkora ku ruhande. Kimwe gusa jewe umwanya wanje sindabupfusha, nimba hariya mwakariya kazi ndiko ndakora kahariye ndashobora gufata konje kugira nze kwamamaza ifumbire. Mama nawe hariya ku Gatumba aronka amakuru amenye ati amajambere ageza. Uno munsi hari abantu bariko bacererwa kurima kubera ko babuze umwavu. Twebwe uno mwavu wacu ugushikira umwanya wose usabire, nimba usabye mu gatondo sasta iza kugera wagushikiriye isaha yose wifuza. Urumva rero bantu b'Imana, mwabakobwa mwe namwe mwabahungu, kura amaboko mu mpuzu muze dufatane amaboko dukorena cyane cyane ngo turi kumwe twese birashoboka. Rero ntuvuga ngo ikintu ngo nicokunda, nuragerageza gerageza hanyuma urabe yuko icyo kintu kidashobora gukunda. tugushimire cyane. Dusubize micro Maricose atubwire nawe adresse, hari icyo twibagiye, abantu bifuza kubarondera, harabifuza kwinjira ariko ntimwatubwiye twe dushobora kubasanga hehe, bimeze gute? Murakoze cyane. Ukuvuga adresse, nimero za telefone turazisiga. Iyo ni adresse ya mbere yoroshe. Izo nimero aho uri hose mu gihugu cyose no mu mahanga aho ubushitse wifuza kwinjira urinjira aho uri hose, ushimye kuri yayandi yo kugira uzeze uraronka kwibaye yo kurangura cyangwa ugaha abagenzi bawe, ari na bya bindi bikugeza hahandi ukazoza urahembwa ku kwezi hamwe. Mugenzanje Apollinaire yavuga nimero za telefone ni adresse yikwije. Ariko turafise na bureau, turafise bureau ya Green World iri muri ville neza neza imbere ya KCB. Ucubona pancarte yanditse ko Green World icyapa, hariko ni yifumbire. Urashobora kugenda ukavuga ati narungitswe na Rose, kubera hari igihe mba ntahari nkuko cyangwa uwatari kubera nkuko yabivuze. Imyanya yacu ntituyipfisha ubusa, umwanya ataco turiko turakora tuba turiko turakora ibyifumbire kugira igere hose. Ubundi dusanganywe n'ibindi tugiye dukora kandi urabizi niko bimeze. Rero adresse ya mbere ni telefone zacu tuza kubaha. Tubashimire cyane. Ariko ikintu twifuza kumenya, bega uwo muntu yifuza kwinjira akazana 155, hari akantu mumuha kerekana yuko baye umunywanyi wanyu, bimeze gute? Turakamuha cyane. Ngaka iyi bayita karite ni ID. Iyi ni international. Iyo rero ugiye hose naho ujya mu kindi gihugu ni karangamuntu. Ishyirahamwe hose riba riri rikorakoresha iyo fumbire cyangwa ukeneye kuyiha umuntu, werekana ko ahari hose baca babona ko uri umunywanyi wa sosiyete. Ego tubashimire cyane, nivyo twaba twifuza kumenya. Ndibaza turabahaye umuco ukwiriye, ukaba uri umuntu ushomereye uri muhira atakantu uraro gukora. Nukuri tuguma dusemerera, si rimwe si kabiri tubibabwiye, kandi mwumva yuko amajambere ariko arabasiga. Mugire umwete mubahurumbire, mwumvise adresse, mwumvise biro ahantu isanzwe iri. Turaza kubasigira nimero yabo, cyane abarimyi bagenzabo bababwiye ngo batari kuri biro baba bari mu mirima, banyeretse imirima yabo. Nukuri akaroruhori nta nico usubira kuvuga. Umwanya wabo bari muri biro ariko barumviza abakiriya, ariko barumviza binjira. Undi mwanya baba baduze mu misozi, mu myonga kurima kugira gute ejo mugahura ari mu kamodoka kameze neza, mugahura ariko ari inywera akantu. Ukibaza ati mbega none yarondeye ryari byagenze gute, ugasanga nukuri kuri
tujanye imitima bariko baradusiga rero cyane ariko ntituracegwa umwanya n'unyene mu bihurumbire cyane munje muri no societe Green World murumva yuko ari societe imeze neza cyane murumva yuko kandi uno musore uno mushinga ntahe Prito yadushingiye intahe aratubwira yuko kare yari umusore niwe yarageze ishure acaronka imwokipa umunsi nise arafise umuryango umunsi muvyo yakuyemo aravuga ko arafise urugo kugira urugo wari umusore niteka ridasanzwe aravuga kandi ati naho ntaha ntibancisha mwijisho umukate w'umwana ntaho ngura kuriha inzu kwiyungunganya mu byo mu rugo buri kimwe cyose mba ndagishoboye bivuye muri iyo societe Green World murumva yuko ari ibintu byiza cyane mu bihurumbire muri benshi mu barondere apana ko bicara muhira genda ruguru canka hariho hose hariho abatama bayarondeye ari n'abandi bashaka ko batabyumva ari ukamubwira naka yari gukoresha umurima w'ingene umeze ukamusomesha ukamera gufata tike ukaduka canka nawe nyene ukarondera umurima ukarima ugapima ko ibyo bintu bimeze neza ejo ugashora nukuri tushire umwete hamwe dushire mu nguvu hamwe kugira ngo hazoza dutembe ndabashimiye cyane rero mu bakunzi ba Roy TV ariko ndabatera intege umwe wese mukaza akora waba uri umworozi shira mu mwete waba uri umudandaza shira mu mwete ico ubudandaza cyose pemputi naho ubudandaza dukaranga satira ibukangarondera abakiriya naho ngufi igihumbi mushiki wacu yabivuze ati igihumbi cinziye n'ukuri n'ubuhombye umwe wese mukaza akora uri umutaximan uri umushoferi uri umunyeshuri uri umukameraman hariya usatire vraiment umenya ati ejo hazoza nzoba niteje ndabashimiye cyane rero shimiye nawe no batumire banje baberewe neza bameze neza cyane ndanabipfuriza yuko botera imbere kugira ngo ejo hazoza uburundi butarashika no mu 2040 bazobe bamaze kwiteza imbere kandi nta nkeka bizoba byamaze gukunda kuko ndabona iyo bavuye niyo bageze ni ibintu bimeze neza cyane ndabishimiye cyane rero shimiye na cameraman Pasiplo yatumye amajwi n'amasanamu bibashikira bimeze neza cyane au revoir imutangwa muri Roy TV ibi byose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe icyo utarabona uterekwa no kuramba ibintu nyaragase duhuriye muri Roy TV ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV n'ahandi uzosanga ibihangange atari Roy TV TV atanye, 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 atanye,